ariko tuzi ko umunsi umwe tuzoba turi abantu bakomeye nitwamara gushika mu bwami bwo mwijuru. Rero nta mpamvu yo gutagakiza kawe ngo nukubera bagusuzuguye, nta mpamvu yo gutagakiza kawe ngo nuko utarose ibiti byo hejuru, ahubwo iyumvira mbega mu bwami bwo mwijuru bimeze gute, mbe mu bwami bwo mwijuru ndemegwa, mbe bimeze numva mu bwami bwo mwijuru wemegwa, ibisigaye abandi bihoreye kubera banse guhemuka. Base guhemuka, base kuva kwizima kanka kuva kwijambo ryo bavuga ati je uko biri kose nzoguma mvuga ijambo ry'Imana, nje ndaza aho yankuye, ndaza uwo mwami ndamuzi. Kuko abantu benshi uyu munsi bagenda bakaguma bavuga ngo Imana ya Isirayeli, uyu munsi Imana ya Isirayeli ko ni Imana yacu, kuko nawe uraza aho Imana yagukuye, uraza ivy'Imana yagukoreye, kubaho uri umunsi Imana yagukoreye iki. Hari byinshi rero Imana igenda dukura muri twebwe bikwiye yuko byagutuma ugwa mu nzira yayo, ntibitume usubira inyuma. Turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tubongera tubaha kaze abakunzi mwese mudukurikirana aho muherereye hose. Kandi tubashimira ko mudukurikirana. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane. Mwami Yesu, turagushimiye kongera kutugirira neza, ukongera kemera ko dusangira ijambo ryawe n'abantu bawe nuhabwe icubahiro. Kandi nyakubahwa wera wa Isirayeli, turakwinginze amaraso yawe Yesu Kristo ashishikara tweza ibisigaye. Imana ushishikara ubana natwe kugira ngo twumve ishaka kutubwira Yesu Kristo biciye mu ijambo ryawe. Kandi mukunzi mwiza, turaguhaye kaze na karibu abari wivugira, natwe tugutegere amatwi tukumvirize. Kandi ijambo ryawe cyo ritubwira tugikore, uduhe imbaraga zo kugira ngo twumve kandi twongere dukore. Zobukoze nyakubahwa utangure natwe twongere usozere natwe, ndetse ntabaye twe tugaragara ariko rugaragara muri twe kubw'imbaraga zawe Yesu Kristo. Ubushobozi bwa mpwemu buce bwuguruka dusange abakunzi bacu Yesu Kristo, usange Mana abantu bawe Yesu Kristo, imbaraga za mpwemu yazururuke kugira ngo bashobore gutahura ijambo ryawe kandi bashobore gukora icyo ugomba kutubwira. Uzobukoze rero nyakubahwa, turagushimiye ko utangwaye natwe ukabusozera natwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Twongeye kubaramutsa tubifuriza ngo amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri muri Luka igice c'9 guhera ku murongo wa 46 gushika kuri 48. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo Yesu ahana abigishwa biwe ngo ntibagwanire ubukuru. Kandi havyuka ibihari muri bo by'umukuru wabo wariwe. Ariko Yesu abonye ivyo bihari byo mu mitima yabo, yabira akana agahagarika iruhande yiwe. Arababwira, tuzokwakira aka kana mu izina ryanje azoba anyakiriye, kandi unyakira aba yakiriye wantumye. Kuko umuto muri mwebwe hanyuma ya mwese ari we mukuru. Amen. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Hano ijambo ry'Imana natubwiye ngo Yesu ahana abigishwa biwe ngo ntibagwanire ubukuru. Natwe turazi neza uyu munsi yuko ikintu c'ubukuru gitumye abantu benshi bava mu nzira y'Imana. Abantu benshi barahagaritse kuvuga ubutumwa bwiza, barahagaritse gukora icyo Imana yabahamagariye, ariko beshe ko bagwanira ivyubahiro. Rero hano ijambo ry'Imana ratubwiye ngo Yesu yaciye ngo haradutse ngo haduka impari hagati y'abigishwa bava ngo ninda zoba mukuru. Kuko Yesu Kristo yari amaze kuyagiye kuduga, agiye kubavamwo, batangwa kugwanira uzoba mukuru. Aho kugwanira kwimva ati mbega bizogenda gute, tuzokora ibiki, ariko mu mitima yabo haba impari z'uko ukuntu bazoba bakuru. Kuko bose muri bo bavanije nzoba mukuru, undi nije nzoba mukuru, haba ibihari. Ariko mu ico gihe Yesu yaragiye kuduga, nibaza ko atari kuja mu bihari babara biyumvira abakuru bari babwo, bari kuja batangwa kwiyumva ati none aradusize, bigenze gute, tuzobigenza gute, tuzokora iki.
ariko batanga kugira ibihari. Rero uyu munsi bene data niko mu bantu b'Imana biri, niko mu ishengero ry'Imana uyu munsi biri. Abantu aho kugira ngo bakizwe, abantu aho kugira ngo bagendere mu nzira Imana ibashakamo, uyu munsi ariko bagwanira ibiti. Avuga ati mbega ninda azoba uzorongora korari, nije nzoba mukuru, nije nzoyirongora. Uwundi ati ninda azorongora, azoba umunyamasengesho, ninda azorongora abanyamasengesho. Uwundi ati ninda azoba pasitori mukuru, uwundi ati ninda azoba represent, ninda azoba sinzi nyene bivana n'ukuntu babitegura nyene. Kuko muri kino gihe ishengero ry'Imana ryabaye nk'andi masosiyete, nk'andi makampani, usanga ari bigwa bagwanira, umwe avuga ngo nije president, uwundi nije nzotwara, nije nzogera, kuba bafite inyungu bakuramo. Ariko uyu munsi no mu ishengero vyinjiyemo, abantu bigo baragwanira igiti mu ishengero, birirwa bagwanira intebe kuba ubutegetsi, ivy'ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bihane babivuyemwo. Nta bantu bagihamagara abantu ngo bihane, nta bantu bakwika abantu ngo bakizwe, abantu hamaze gucika imbataza z'abantu birondera amaronko. Rero uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Yesu Kristo yasize abwiye abigishwa ngo afata umwana mutoya ngo batereka imbere yavuga ngo uyu uzokwakira no mwana muto, uzokwakira umwana muto azobanyakiriye, kandi uzokwemera kuba muto muri mwebwe niwe azoba mukuru. Ariko benda to umunsi nibande bakurikiza ijambo ry'Imana, ko abantu bataye ijambo ry'Imana, abantu bariko baragambanira kugira ngo urya nakapfe namara gufasubire ku giti ciwe, ahubwo bakarondera ukuntu bakwicana, bakarondera ukuntu bamarana kugira ngo aronke ya ntebe. None iyo ntebe ijumva iyo urugendo ruja mu ijuru, abantu babivuyemwo kugira ngo abantu ivyo kuvuga ngo tukorere Imana by'ukuri canke dukurikize ku ijambo ry'Imana rivuga, abantu babivuyemo. Uyu munsi muri korale bagenzi bagambanira abarongoye kugira ngo bagende ari barongora. Uwo munsi umwanya bazanye nuko bamwe baza bagahanura amafuti kugira ngo bakuzeho bagenzi babo. Rero ibintu bikaba uruvangi, ariko abantu bazokizwa gute? Rero abantu bigere bakizwa, abantu bakaba mu liberté y'ukwitwara uko bishakiye, kuko nta gukizwa kuhari. Nta mpwemu yera hari ngo avuga amafuti ya abera mu ishengero, kuko abantu bose bibereye mu by'ubukuru, abandi bibereye mu nyungu zabo. Abantu bakibera mu nyungu zabo, bakibera mu byo bo bironderera, ariko abantu bigeze bakizwa. Niyo mpamvu abantu benshi ubu busanga ariko babipfiramwo, abandi bariko barabipfiramwo ntibakizwe, abandi bakaguma mu vyaha, abandi bakaguma mu buntu bw'urujijo, ntibigere bamenya ati nonega ivyo gukizwa abantu bashe kubitahura. Wazana n'ibintu byo gukizwa ntibabitahura, kuko mubazi yuko gukizwa hari gusirimba, gukizwa ari gutamba, ntibigeze bahinduka, ingeso ntizahindutse, abasambanya bagumye basambana, abicanyi bagumye bicana, ababoregwa bagumye baboregwa. Urumva kuko nta tandukaniro bigeze babona. Rero aho kwigisha ijambo ribohora, aho kwigisha ijambo abantu ngo bakizwe, abantu ahubwo mwabasubije inyuma gusumba uko barabanyabyaha kare, kuko byo batumye bavuga ati oya, nimba gukizwa ari uko n'abakijijwe ntaco mbona bamaze, ahubwo bigatuma basubira inyuma bagakora ivyaha bisumba ivyo bakora kare. Rero bendata dukwiye gukizwa tugahinduka, uko dundi tugahinduka n'imico, ndetse tukahugwanira intebe, ahubwo tukavuga mbega ko dufite isezerano, isezerano Uwiteka Imana dusezeraniye, ko dufite uwatubwiye ati ndagiye kubategurira hanyu nzegera ko kubajana. Mbega turamurindiriye? Uyu munsi umurindiriye gute? Uyu munsi ntumurindiriye, ntusanga umurindiriye uri mu byo vyaha. N'umurindi uri mu byo byaha uzohava ugenda. Rero bene data tukwiye guhinduka, tugahinduka mu ngeso, tugahinduka mu mivugire, tugahinduka mu guca bugufi, tugahinduka. Hano ijambo ry'Imana ryo kwabwira ngo bakwiye guca bugufi, uzoba muto, uzokwemerwa guhonyogwa. Babandu bakiri mu buntu bw'Imana bahonyogwa, batotezwa aho bari hose, bakagendera mu nzira y'uvuga ati jewe nubwo biriko sinahemuka, sinagirane. Uyu munsi bakigwa bariko bararangangazwa, bariko barabangaza bakura mu matorero, abandi bakura kugira ngo kubera iki? Kubera banse guhemuka,
base guhemuka, base kuva kwizima kanka kuva kwijambo ryavuga ati je uko biri kose nzoguma mvuga ijambo ry'Imana, nje ndaza aho yankuye, ndaza uwo mwami, ndamuzi. Kuko abantu benshi uyu munsi bagenda bakabwuma bavuga ngo Imana ya Israel, uyu munsi Imana ya Israel ko ni Imana yacu. Kuko nawe uraza aho Imana yagukuye, uraza ivy'Imana yagukoreye, kubaho uri umunsi Imana yagukoreye iki. Hari byinshi rero Imana igenda dukura muri twebwe bikwiye yuko byagutuma ugwa mu nzira yayo, ntibitume usubira inyuma, ntibitume uguma wiyumvira ngo uguma uvuga ngo Imana ise ukomenga ntuyizi. Kuba Imana yaraguhaye ubuzima, kuba Imana yarakuremye, uwo munsi ukabuhemwe mu z'abazima. Hari benshi baryama bakavyuka bapfuye, hari benshi bagenda mu bagabo bakagaruta bakoze impanuka, babaye ibimuga, kandi atari uko babigizemwo bushake. Ariko uyu munsi ukaba uri muzima, aho uri muzima rero ugaca ugenda ukavuga ngo ugenda ukishakira ubukuru. Ubwo bukuru uzobujana he? Mbega uwo munsi bavuga ati birarangiye, ubwo bukuru wabujana he? Rero mwanda tuyu munsi nimba ijambo ry'Imana tubwiye ngo dukwiye guca bugufi, ca bugufi wumve yuko basi wemere barya ko ari hejuru yawe, ariko wigumanire Imana yawe, wigumanire iseza ryo kuzobana umwami wacu Yesu Kristo. Kuko ibi byose tubonesha amaso yacu, tubonera hano mwisi, bizorangira navyo, bizorangira umunsi tutazi, umunsi tuzaryama ukavyuko wisanga abandi bagiye. Ntuzohava wibuka ngo ufite amazu meza meza, ntuzibuka ngo ufite amamodoka meza meza, ntuzibuka ngo uri umuntu udasanzwe, ariko umunsi bizorangira. Kuko uwo munsi imibabaro ibiki byose bizotangwa bisubira uvuga uti kwa bwabundi byari ibi. Niyo mpamvu benda tukwiye kumwese akwiye kurondera Imana we by'ukuri, akakiranuka, ahagendera mu nzira yaho. Kujambo ry'Imana ratubwira ngo Yesu Kristo igihe yaje kugorota ku musaraba, ntabwo yavuze ngo mpfiriye abana, ariko yavuze ngo yapfiriye umuntu wese yamupfiriye kugira ngo ahabwe ubugingo budashira. Rero mwe data uyu munsi ukwiye kurondera Imana by'ukuri. Nubona hari ibintu biko birakuzazanira, fata Imana yavuga uti mbega Mana ibintu bimeze gute, Imana izogusobanurira ikubwire. Ariko tureke kuyoba, tuyoba mu bintu tutariko turasobanukirwa. Ntukayobe, ariko uyu munsi tumbera Yesu wenyene, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushaka kuri data atamujanye. Rero gutumbera Yesu nuko ukwiye guca mu nzira Yesu agushakamo. Nimba kugira ngo ca bugufi, emera baguhonyange, emera ubu umuntu ugayitse, emera ubu umuntu menga uri mutoya, ariko tuzi ko umunsi umwe tuzoba turi abantu bakomeye nitwamara gushaka mu bwami bwo mwijuru. Rero nta mpamvu yo gutagakiza kawe ngo nukubera bagusuzuguye, nta mpamvu yo gutagakiza kawe ngo nuko utarose ibiti byo hejuru, ahubwo iyumvira mbega mu bwami bwo mwijuru bimeze gute, mbe mu bwami bwo mwijuru ndemegwa, mbe bimeze numva mu bwami bwo mwijuru wemegwa, ibisigaye abandi bihorere. Rero ijambo ry'Imana uyu munsi mwene data ryariko tuganiriza ukuntu dukwiye guca bugufi, kuko Yesu Kristo ngo yabonye abona ukuntu abigishwa bariko bidodombera mu mitima, bariko batangwa kubaza ngo mbega umukuru azobande. Mwese bumva iyo bidodombera mu mutima, ahubwo gukizwa bakaguma baza kugira ante bidodombera mu mitima. Yewe umunsi hariho benshi bari mu bihari, hari benshi bari mu ntambara, bariko bagwanira ibiti, bariko bagwanira ubutegetsi. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana yakubwiye ngo ururuka ugende uce bugufi, wowe ukorera Imana yaguhamagaye. N'igihe nicagera ikabona yuko ukeneye kuronka ico giti, Imana izokiguha, ariko biciye mu muco. Ukironka biciye mu muco, ukironke Imana ari ikiguhaye. Ariko utakironse wigire mu ijuru, uzokwigendere mu ijuru. Kandi nukora neza ico giti uzokironka, ko byose biri mu maboko y'Imana. Ariko utarinze gukora ivyaha, utarinze kuronka nyagiti canka gukora ikindi kintu, ndetse sukuvuga ngo n'abantu bo mwishengero n'abandi bose bo hanze, mu Kristo wese uri hanze ufite igiko gukora, nimba arakazi kanaka ufise ukora, reka kwigura wiyanduriza ubusa mu bintu biriya, ukorana n'abantu uzi ko badakijijwe, ugaca wifatana nabo. Kuko nuko wifatana nabo nibwo bizogutuma biguteshereza agaciro, bityo guteshereza Imana yawe itesha agaciro. Uko azavuga ati nurye nawe nibyakora,
ariko reka twitandukanye, witandukanye n'abadakijijwe, witandukanye n'abantu bariko barayoba, kuko uwo munsi nuwifatanya nawe azovuga ati na wa udakijijwe ntacyo bimaze. Ariko nuwitanduka avuga uti ibyo muri ko murakora je ntabwo nabikora kuko je narakijijwe, nubwo batokwemera uyu munsi ariko hazogira igihe bakwemera avuga ati ariko nakarakijijwe. Ariko niwabona biba nawe ukaja kwiba, ewe ntacyo uzobura kurabarusha. Niwabona basamba nawe ukaja gusambana, niwabona batuka, niwabona baboregwa nawe ugakora ibyo bakora, niwabona bavuga mugenzi wawe, niwabona umva nukora ivyaha, niba bakora ivyaha nawe ugakora ibindi. Ndiko ndabwitse kuvuga ngo abantu mwishengero gusa, ariko ndabwira no mu Kristo afite ibikorwa akora, ari mu mareta, ari business, ari ibindi bikorwa byose ukora, ahantu hose ukwiye kuhakirizwa, ahantu hose ukwiye guca bugufi. Kuko ushaka gukora business hari ugasanga baziri ku munzani, naho ugacuvuga ngo reka ndawuzirike, ugasanga hari yabaduza ibiciro kugira ngo baronke amafaranga menshi, ariko uri gukora mu nzi itariye kwazoga ati naho nuriya mukizwa nawe akora nk'ibyo dukora. Ariko ahantu hose uri menya kuri kuvuga ubutumwa, nimba uri hari gikorwa kana kuri kurakorera naho utovuga, nukora ivyiza bijya vyiza ukora bizotuma uvuga ubutumwa aho uzoburi hose. Rero dukwiye kuba abantu bitandukanya kandi baciye bugufi. Ntubona abatukana nawe ucuvuga uti reka nanje nkwereke, nanje nzi gutukana, reka nzi duhure, kuko akarengane kabaho bashaka kuza kurenganya, ariko haja mu mategeko aho bikwiye nyene ko ukwiye kuzogenda kwisobanura, pana kuja nawe uvuga ngo nanje nzi gutukana. Nimba nakagiye mu burozi nakaza kukuroga, nanje ati ndafite nanje umupfumu shoboye kugenda nkamwereka, ariko ntitugere ingere kuyindi. Ariko uri umukristo, nimba uri umukristo ja ku mavu usenga Imana izomuhindura canke nitamu izobona ibikwiye. Rero ariko ntugende ngo ufate ugende ngo uvuge ngo yaye ngo nanje ngo reka nkwereke, ngo reka Imana nyishire hasi nanje ngende. Oya mwedata, korera icimana ikugomba ko, niko ijambo ry'Imana litubwiye. Tuwe mu basamara, tuwe muri babazo abazosangwe wa munsi ngo twese twaduza imisozi, warasenza warakoze iki muri isi, wari ibyo wiyimye wari gushobora kubamwo kwifata neza ndetse ukaryoherwa, ariko ntiwacubura byose, ahubwo fata vuga uti jewe ko nahise mwinzira ntegeza kuyitamwo neza nkazobana n'umwami wanje mwijuru. Yesu Kristo abahezagire. Ijambo ry'Imana yase ku mutima kugira ngo dusangire. Yesu Kristo abahezagire. Turagushimiye mwami Yesu, turagushimiye urukundo rwawe dukunda, turagushimiye kongeye kutwemerera tukaramvura ururimi rwacu tukaguvuga. Nanya kuba turagushimiye kwavugiye muri twe, kandi databuja turazi ko benshi Imana bazokumva buno butumwa. Dusavye imbaraga zawe n'ubushobozi kugira ngo bashobore gutahura, kuko twe bwacu twashaka kubatahuza, ariko wowe Yesu Kristo uzosange ubwoko bwawe ubatahuza kugira ngo bamenye databuja uriwe n'uwivuga wariwe. Kandi data umukunzi mwiza, wahe gutahura kandi uzubahe no guhindurirwa amateka, kuko uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Uko turazi neza databuja byose biri mu biganza byawe. Abagwayi bakire, abashonje baronke cyo gufungura, abatagiye kuba Mana baronka kuba, afite ibibazo bitandukanye mwami Yesu Mana ubagirire neza, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze Mana ko wumvise gusenga kwacu, mu izina ryawe gira Yesu Kristo, amen.